Korohereza gukora amashyirahamwe yo kwiteza imbere ngo biri mu bituma ayo mashyirahamwe atera imbere cyane. Aha rero ngo harimwo kuyemerera gukora mu gihe ata bintu byinshi birinze gusabwa, ugasanga ishyirahamwe mbere mu munsi umwe riratanguye gukora. Ibi rero ngo nibyo byatumye amashyirahamwe yo mu bindi bihugu atera imbere cyane, ariko rero ngo no mu Burundi biriko biraza kuko ngo mu ndwi imwe umuntu arashobora gushinga ishyirahamwe. Ibi rero bikaba byashyikirijwe na Gaston Sindayigaya mu gihe ariko arasigura ibiri mu gitabo kivuga ibijyanye no kwiyungunganya entrepreneuria mu rurimi rw'igifaransa. Uko mu bihugu byateye imbere mu buryo bwo kwiyungunganya uko tubibona ni uko muri ibyo bihugu bagerageje gushyiraho uburyo bworosha ukuntu abantu bashobora kwiyungunganya, ndetse bakarondera n'uburyo bwo kubashigikira. Ubwa mbere bwo usanga n'inyigisho zitangwa nko mu mashuri zerekeza nyene muri ubwo buryo bw'uko abantu bashobora kwibeshaho batarindiriye leta canke ayandi mashirahamwe. Iruhande y'izo nyigisho ugasanga hariho amashirahamwe yateye imbere afata mu mugongo abataratera imbere, na cyane cyane nk'abo bakiri bato, mu kubaronsa imitahe, mu kubigisha ingene bashobora gutangura bafatiye ku vyiyumviro vyabo, hanyuma bakabaja inyuma. Ikindi naco usanga na politiki iri muri ivyo bihugu ari politiki nyene ihumuriza, itamamwo ingwano ibihe byose, kuko ubuzima murazi yuko budashoboka ahantu hadatekanye neza. Hanyuma ikirenze kuri ico nuko usanga hariho uko kuntu bashira imbere cyane uko umuntu ashobora kwishira no kwizana, akishira akizana, ndetse niyo ashizeho iryo shirahamwe ntarindire n'impusha. Ugasanga hariho ibihugu usanga n'izo mpusha zitanakenewe. Wowe uvyutse ugira uti jewe ngira ntangure guharanira agateka k'ibidukikije, wowe ucujako, hanyuma bakaraba icyo ushikako canke bakakubaza intererano boguha kugira ngo uwo mugambi wawe utere uje imbere. Ahanini novuga ko ari ivyo byatumye kumbura abandi batera imbere gusumba, ariko na twebwe biriko biraza nk'uko twabivuze. Uno munsi ushatse gushinga ishirahamwe ryawe nta n'indwi bifata, gusa ikibuze n'uwo mutahe, kuko amabanke usanga nayo agusaba ico wishinga kugira ngo ushobore kuronka uwo mutahe. Hanyuma hamwe n'ivyo twabivuze ibi bintu vyo kurabanirako, ahandi usanga umuntu wese afise iciyumviro ciwe kirashe, kandi ico ciyumviro ciwe leta ikagerageza kugishigikira no kukirinda kugira ngo ntihagire uwundi yiyadukiza ngo yiyite ngo jewe ngo ni naka kandi atari naka. Ico naco nyene urumva ko gitanga uburenganzira kandi gituma n'abantu nyene bagira inguvu zo kugira ati jewe ubu ndi naka nakoze iki kiranyitirirwa nici wanje, uzogikenera nzonsaba uruhusha. Ivyo rero urumva biratuma rero abantu nyene bakura amaboko mu mpuzu, bakihagararako, bagatera imbere nk'umuzinga. Kwiyungunganya ijambo abarundi bamenyereye cyane, kandi rero amaze igihe yuko abantu kugira bibesheho batokwama bazeye yuko leta ibaha akazi, yuko nabo bogerageza bagakura amaboko mu mpuzu bakirondera akazi kabo, na cyane cyane mu bijanye n'urudandazwa,
korora, gukora utugenegene n'ibindi. Rero ubiravye ukuntu abarundi bariko bariyungunganya, urabona yuko hariho intambwe mugabo twavuga yuko si intambwe ishemeye cyane, kuko baracari bake abafise ivyo vyiyumviro vyo kwiyungunganya, baracari bake n'ababikora ntibabikora neza, kuko benshi muri bo usanga atabumenyi bukwiye bafise muri ivyo bijanye no kwiyungunganya. Hanyuma ikindi naco ugasanga hari intambamyi nyene, na cane cane nko kugwaruka, usanga ataco bafise cotuma biyungunganya, na cane cane nk'umutahe. Usanga benshi ariho bagisohoka ishuri, bagasohoka n'iryo shuri batize n'ivyo vyo kwiyungunganya, hanyuma bashika hanze bagasanga no mu miryango yabo nta buryo bukwiye bafise kugira ngo bashobore kubaha nyamutahe kugira ngo biyungunganye. Hanyuma ikindi naco abarundi ntibaramenyera kubona kumbura ibigezweho. Ivyo vyose rero ni intambamyi, ukaca usanga rero n'ababikora babikora barabira kuri bagenzi babo b'abanyamahanga, n'ivyo badandaza ugasanga si bikorerwa ngaha mu gihugu, ugasanga bikorerwa hanze y'igihugu. Hanyuma niyo bariko barabikora ugasanga ni ibintu vyo kurabanirako, ko naka yagize akabutike adandaza ibi, ko mbona umengo aranywa icupa ku mugoroba nanje nobijamwo, kumbure nanje nogira ico ndahanovye. Hanyuma rero ukaca usanga n'ubudumbidumbi ho kunguka, ahubwo bagahomba, ugasanga ntibaronka nico bariha amazu ya beneyo bapanze. Hamwe n'ivyo usanga ivyo bakora babikora dans l'informel, si ibintu biri ku rutonde, kuko benshi batinya kuja nko muri api kugira ngo babereke ukuntu umuntu ashobora gukreya entreprise. Bamwe bagatinya amafaranga akenewe, bakabona ko batayaronka bihuriranye n'umutahe bafise. Hanyuma iruhande y'ivyo ugasanga hariho abakigira fraude, uwagize fraude n'uwabiranguye mu nzira nziza yarishe obere, ugasanga ntibakora co kimwe. Ivyo vyose rero biracari intambamyi, mugabo umuntu nyene ko abirabira hafi arabona yuko hariho ibiriko birakogwa, na cane cane nko muri administration kera entreprise kugira ngo yemererwe wasanga bitwaye n'umwaka canke amezi, ariko no musi nibaza mu ndwi imwe ko umuntu afise iciyumviro aba yamaze gushinga entreprise yiwe. Rero ni bukebuke hamwe n'ivyo abantu barakeneye ubumenyi buhagije ukuntu ukwingunganywa gukora, si ibintu uvyuka uno musi nguca usimbirako, usanga bigorana cane. Nawe Aimable Manirakiza, umuyobozi nshingwabikorwa mu ishirahamwe CDE, ishirahamwe riharanira guteza imbere abanyamitahe bato bato, agashikiriza ko hari intambamyi zikihari, mbere ngo haba no mu vyigwa bitangwa mu mashuri usanga ngo hari akagihaze kubijanye n'ivyo kwiteza imbere, entrepreneuria muri rw'igifaransa. Ibi byose rero bikaba byavuzwe mu nama yari yatunganijwe n'ishirahamwe CDE mu gihe bariko basigurira abamenyesha makuru ivyanditse muri ico gitabo kivuga ibijanye no kwiteza imbere, entrepreneuria mu gifaransa. Intambamyi zihari kugira ngo ibihugu byinshi muri Afrika bije ku murindi w'iterambere nk'ibindi bihugu bishize imbere kwiyungunganya, kwikorera utwabo, nuko habaho ukugurura kw'ibihugu byacu, kuko iyo igihugu cugururiye ibindi bihugu haza ubuhinga butandukanye, kandi abo bahinga baje mu gihugu cacu baje bafise ubundi bumenyi abikorera utwabo mu Burundi badafise. Nuvuga mu kugurura igihugu cacu ibindi bihugu canke ubundi buhinga bituma habaho n'umurindi
ugatuma habaho no kwiyungunganya guhagaze ku buhinga, bigatuma muri kazoza twirinda bya bintu byo gusubiramwo ivyo abandi bakoze, ugasanga twe tukorera inyuma y'amategeko. Hanyuma ikindi naco, iyo habaye kugabanura inziti zitandukanye mu bijanye no kwikorera utwiwe, nuko kenshi na kenshi arivyo bituma uno munsi ibihugu vyateye imbere biza ku murindi uhambaye mu buryo bw'ubutunzi. Rero nkagira nti intambamyi hari no munsi nuko hariho intambamyi haba mu bijanye n'amategeko, haba mu bijanye na programme zo mu mashuri dusanzwe dukoresha, dusanzwe leta yashizeho kugira ngo ifashe urwaruka rwacu kurangiza amashuri. Hanyuma bamara kurangiza amashuri no munsi, kubera ko hariho ivyo bakiriye, ivyo bigishijwe bitariko birakenerwa ku isoko y'akazi, utusanga ubushomeri bugwiriye. Mu gihe rero hariho programme zitisunga ihiganwa ku isoko ry'akazi, tugira tuti rero l'entrepreneuriat canke kwiyunganya mu Burundi ntikuragera ku murindi w'ibindi bihugu. Ica kabiri nuko haboneka koko icuka ciza mu bijanye n'amategeko. Iyo amategeko ari intambamye mu bijanye no kwiyunganya mu gihugu kanaka, ico gihugu ntikiba koko kiko gishira imbere ukwiyunganya muri ico gihugu canke l'entrepreneuriat mu Burundi. Rero ngira nti rero igikenewe nuko haba amategeko yorohereza uwo wese yifuza kwiyunganya mu gihugu c'u Burundi, haba indani mu gihugu canke hanze y'igihugu. Ubushaka gushora ntihabemwo ngo jewe ko narimye ihektari zibiri, muri izo hektari zibiri sinshobora gutwara ivyimburwa vyanje hanze y'igihugu ntaciye mwihinguro kanaka canke mu kigo kanaka kugira ngo zori ibidandaza vyanje. Mu gihe hakiza ntambamye, no kuvuga yuko umurindi wo kwiyungunganya mu Burundi uracari hasi cane, niyo mpamvu bigoye cane kugera kuri uwo murindi ibindi bihugu bigezeko. Mu gihe hariho intambamye, inzitizi zitandukanye mu bijanye n'amategeko, mu bijanye n'impapuro, mu bijanye n'umwanya, mu bijanye n'amafaranga, bica bisaba bica bigira yuko igihugu cacu cikebuka mu bijanye no korohereza ukwiyungunganya mu Burundi. Hanyuma ica gatatu, mu gihe cose hariho novuga nti amapolitike canke ibintu biko birakogwa bituma wa munyamutahe canke bituma uwifuza gutanguza igikorwa ciwe cyo kwiyunganya mu Burundi kimutera ubwoba. Ivyo byose bituma ukwiyunganya mu Burundi kutagira kutaja ku wundi murindi nk'ibindi bihugu twashoboye kwerekana byashoboye gushiraho inyishu z'ibibazo abantu bato bahura mu kugira mu kugerageza kwiyunganya. Ivyo navyo n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Hong Kong, za Canada n'izindi, aho zashizeho ama institution novuga nti ibisata bije korohereza abanyamitahe bato. Ivyo bisata navyo biza koko vyorohereza, no kuvuga biza nkuko vyaje nk'inyishu y'abantu bato bariko barakorera inyuma y'amategeko. Ivyo bisata ntivyaje canke ivyo bigo ntivyaje biza binigira mu menshi umurindi canke wakanovera abanyamitahe bato uno munsi tubakeneye kugira ngo ubukene dufise mu Burundi duhangane nabwo koko mu vy'ukuri.